abantu bafise mu mutwe ngo mukundanye n'umuhungu acahinduka papa wawe kubera iki we utokora mbere urazi ngene bitesa musohotse n'umuhungu kazibona ati uyu musi nije ndi ha facture yala biratesa mugakora mwese kandi vraiment nibaza ko n'uwo muhungu acavuga ati narose umukobwa w'umutima biri hake je nibaza yuko rero umukobwa afise umuteje no bahanura nukubumbwa nivyo bafise vraiment ukabona ati niveau do bifise yiwanje niyi sinshobora kuyirengera kandi no gukora nivyiza kabisa sometimes namahanura abantu abakobwa benshi bagenzi banje gukora nivyiza arakuza n'umukobwa yiremetse bacita gute yagintu batwaramwo imihwi bayarasanga sinzi ngene bacita ugasanga yigize ikivumvu sawa umuntu iyo twahura niremetse ikivumvu kuri kote ndiko ndadandaza abavuka nimuzontwenga ndiko ndarondera ngene niberaho aho umbwira ngo ndatakase niremeka ibivumvu nza ndaropora umusenyi munango kabisa hari ikintu kimutazi impanuro ntizitanga abantu bakuze bashaje cyane bakuze cyane zitanga abazifise ababizi urashobora gusanga akiri umusore gusa ari mutuye ikibazo ufise yoshobora kugigufasha mbere kurutana wawe ndi wari wibaza ko yokigufasha kabisa baya abantu bari mu isengero nk'abajene surtout ugasanga bari muri korale ariko n'abanyabyaha bamwe ba mbere je ni nakoresheje iyo terme sinzi ko ikomeretsanya canke zinzira bakora ibyaha je urumva biragoye cyane ku umuntu aza gukira ingwara arayirata abwa arayiranga sinzi donc urayivuga ukayararaza rero mu gihe uzo buri mwisengero twe tukubona kukijijwe ukorera Imana ukazura ko ibyaha winyegeje biragoye cyane kugira ngo uzove mu ivyo bintu ukora biragoye cyane kuko twezoguma tukubona uri mwisengero tugushingira intahe nawe ndani mu mutima uri wa muntu emwe sinzi rero nibahitemwo kimwe kandi birateza ingaruka mbi birateza ingaruka mbi of course urahoro vyumva nko kunani uzumva nko kuri kotebo nkivugo to bagisese ku muntu yangurura yarantwegeje cyane kubera ukuntu gusaba bambaye tivo kaza wumva ngo ku mabisi ku gituro hari umuntu yasirise ku muntu urazamba ngo umutsirita ngo yindukiye ngo cyasanga gwe unanakonda yasaze ndaki we bijya bintu nk'ugwaruka rw'abakobwa mu ngana urugira ivyo bintu rutagerageza basi kwiyambika nk'abarundi kazi basi tuvuge basi nyine ababikwize muri make niki kintu wababwiye umugenzo w'ikirundi ko dusanzwe tubizi umwana w'umukobwa kuva kera n'umuntu yamye yikwiza ibintu byo guhena vraiment si byo mu migenzo y'ikirundi y'abarundi kazi kabisa rero hariho kenshi ndabona tukahura super stimulante n'itizane nziza cyane nta hano wisanga atari muri Susanibu ufise ikibazo cy'itakara canke impararanga na gimona mpuzabitsina ukaba ufise ubugumba canke warativye kuvyara ukaba ufise umuhekenyeri yo kumatisme ukuvirirana kw'amaraso kurenze ibiro vy'umurengera ukudatera imbere bikwiye ko igitsina gabo ububare bw'umubiri canke uburu hataco bivuyeko ukudadara kw'imitsi canke yarazivye hamwe no kwama wijiriwe ivyo byose Sunbara bitoreye umuti tizane super stimulante yaje kubinyisha ivyo bibazo byose twakubariye uba wifuza icyo tugufasha dukorera mu gisagara ca Bujumbura muri rohero ya mbere avenue Pierre Ngendandumwe nimero 22 wowe uri kuri utashoboye kwashika twakure kuri 69 ubusa 87 majendwi na 56 canke kuri 77 majendwi na 36 majendwi na 47 Yo, hello everybody, it's your boy Kodi Mr. Brock, the first kid from Ichozovadiland, aka Maître Polivara. Yes, bakunzi baka mu TV, turongeye kwa mutini curo, zede jana enda nabakumbuye twarukana kera by the way, twarafatiriwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko today nazanye n'ibintu bisasa ibintu vyiza ibintu biryoshye ku bana baryoshye guys. Guys, je ndabifuriza ibihe vyiza ugwaye tukumutima gukomera ukomeye naho mpambane turonka amafaranga kandi abasabira Imana ibyanini mikoshi n'amadeni kabisa
hama tubahe show kwisi amajuru yo muzironderera. Yes, twazanye umwana w'umukobwa mwiza cyane. Reka deja sijyambere tumuzanye. Twa tumaze kumuzana indi ciri doc second tumuzanye kuri kamera zakamo TV kumboro bwa mbere yarabaryoheye abwintu byinshi bitandukanye mwadusabye ko tumugarukana mugabo today twaba twamugarukanye kugira yongere kutukana muri vibe nkuko yabikoze the first. Reka tuba mwanya kugira baramutse deja n'abatarabyiganiro cyambere abibwire. Ndabaramukije cyane. Yeah. Abakunzi ba Kamo TV. Kubatanzi kubatambonye bwa mbere ni Beraka kandi yongere kugaruka kuri zino kamera za Kamo TV. Kabisa. Ndabakunda twa. Kabisa inyuma y'ikiganiro twakoze hari akantu twavuzemwo abantu benshi baragatera ku makomantere menshi ndibaza bagiye yabona. Ari akajambo twavuze yuko ubukiri isugi imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina ukababwira wabwiye kuri isugi mugabo abantu baratanga baravyanka gose. Oya none bavyanka kubera iki? Niwe deja vyari bimeze gutyo kandi narakubwiye ko ibi bintu byuko nabandi byaje cyane ari byarjesi abakunzi baje ntibikereye ko bubimenye. No ko wabibabwiye bari babifatwa nyene rero. Ubu rero uraze kubivuga. Oya niba bifata uko nyene. Ariko ngo isugi itera umukoshi. Sindabizi riko numva bivuga none itera umukoshi gute? Itera umukoshi gute ushobora kubisigura nko mu bisegonda nk'itatu gusa. Basi we navyo urumva. Tubata oya. Basi nk'ubu uri umudeye mu bisugi aragukasi ngo niko numva ariko sivyo nzi ivyo numva. Kuburyo usanga ni noti ijana kuyironka mu mufuko aba ari kibazo gikomeye cyane. Sha muri seri y'abatipe bubure. Oya ntatera imikoshi. Ivyo sindabishigikiye nibaza yuko ari byo mwitwaje gusa. Siniba ntatera imikoshi gute? Ka basanzwe afite imikoshi. Oya none ku bantu benshi bakomanse kuri irya content bwa mbere twakoze babaza ibicange biriya wo babwira iki niki kintu wo babwira ko deja barimo badusavye kugira tugaruka. Bon abantu narabonye amakomantere yanyu bamwe baravuze content ya bien ikiganiro ciza. Ndabakunda cyane bararagusabye ko ngarukana nukuri ndagarutse nsubire tuganire kabisa. Abantu bagico bavuga ku bintu by'ubusugi cyangwa atabusugi bago kritika nabo babwiye abankritike abakomeze bankritike rega cyose bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bashaka nanaki. Ariko Beraka umeze fresh. Ameze neza cyane. Twari tugukumbuye sana kuri Kamo TV. Umbuye. Tro. Ewa ni biro kumafiyongera fresheri. Era kira kitu kabisa. Arama ndakubwira ubuntu bw'Imana gusa. Kabisa bituma tu cyangwa ni mu mufuko aguma atuma ibintu bimera neza. Havumbwira ngo mu mufuko hatangwa n'Imana. Oya turumye oya mufuko ni hatangwa n'Imana n'umuntu aragira icakora kugira ngo je nama ndavyivugira. Yes, twitambukire no kuri topic y'umunsi twabategura ibintu byinshi birakanyoza tugenda tutavugagize byinshi ukaze byinshi ni profe n'ibintu bitandukanye. Duzoneza abantu ibintu byinshi kabisa. Beraka dushaka duhere ku iki kintu ubu kenshi kubona deja waje utubwira ibintu vy'impanuro kuna abakobwa bakwiye kwitwara abahungu nk'akarora bari en relation. Tugomba tubwire ikintu kw'iki kintu ubu deja turabona abakobwa benshi biyambika amamini amadesire ibintu bimeze ukuntu kwiyambika imikondi kagendera out tuyibona mu barabara kandi birateza ingaruka mbi. Birateza ingaruka mbi of course. Urahora uvyumva nko kunani uzumva nko kuri kotebo mu kivugo to bagisese ku muntu. Yanguru yarantwengeje cyane kubera ukuntu gusaba bambaye tivo kaza bumva ngo ku mabisi ku gituro hari umuntu yasirise ku muntu urazamba ngo umutsirita. Ngo yindukiye ngo cyasanga gwe unanakonda yasaze ndaki
wewe bijya bintu nk'ugwaruka rw'abakobwa mu ngana urugira ivyo bintu rutagerageza basi kwiyambika nk'abarundi kazi basi tuvuge basi nyine ababikwize muri make ni kihe kintu wababwiye? Umugenzo w'ikirundi ko dusanzwe tubizi umwana w'umukobwa kuva kera n'umuntu yamye yikwiza ibintu byo guhena vraiment si byo mu migenzo y'ikirundi y'abarundi kazi kabisa. Rero hariho kenshi ndabona tukahura ugasanga umuntu murahuye eske yambaye agapira gusa arambaye cane ukarati none byiyumvira gute eske nk'umuhungu baza guhura ntabona vraiment kare karabatirimutse ko muri bisi urashaka guhura n'umuntu akavuga ati ego turatonze arahagaze impuzu igera iyo yishakiye niyo yicara biza kugenda gute kavuga ati mana ni hatari vraiment nukuri baze barikwiza kuko baratirimutsa najaho nyene urashaka kuntirimutsa mbonye impuzu hambe nkavuga ati none jewe ndi umukobwa ndamaramaye doni umuhungu nawe bigenda gute sha aga abahungu babujavire muri ihanga nibayobu vraiment bo urashaka guhura n'umwana yakwambariye vraiment kavuga ati ni hatari. None wewe waza kari iki gituma bijya bintu babikora? Sinzi araho usanga baravuga ngo amajambere donc kubiye bitera bije imbere dutere tujana nibi mugaje ivyo sishaka kubishigikira sishaka kubishigikira kuko vraiment hari ibintu usanga biteye isoni naho abara amajambere kameme nko kugendura hena sisagateka sinovuga ngo n'amajambere ega aho nyene uvuze kenshi ko tuvuze ko cyo bakora abageni muga ubu hariho n'abamama babikora ugasanga umumama yambaye mini jipe ku buryo yunamye uhita urabita kuraba iraze vraiment abamama babikora je sinzi kibazo twavuga ko abagene baba bagifisa amaraso ashushe bo bumva nyene umego ntacyo muga umumama je sishaka gutahura umumama agenda arahena oya vraiment sishaka kumutahura sinzi ko abari muri za generation zakuze nyene zigenda zambara uko zishakiye je niko no bisigura kuko cyo sinuva umumama yoba yakuriye ruguru yakuriye hariye yambara ibitenge yikwiza agaca shikibujumbura agashitangura ari umugore w'abana afise umugabo sitopra agaca agenda arahera sindabitahura kameme n'umuntu w'umumama bakuze niteka kwambara ibintu yikwije niteka kubona umumama henye vraiment ntibisa neza kabisa cankwe ivyo babitumwa nuko abajene mu kwambara imini cyo bitumwa nuko babona abamama babo abamama bingana n'abamama babo usanga nabo bambara izo mini birashika kuko umwana ariko aravuka ubu vraiment je nibaza nko mu myaka 5 iri imbere umwana w'umukobwa bizomugora cyane kwemeza ko yokwambara ikanzu igera hariya ko yo kwikwiza mu gihe ariko arakura abona abamama bubu canke bakuruwe bagenda bambaye ko bashatse kabisa sinzi okere gato dusubira inyuma tubiri nk'abasubira inyuma kandi dusubira inyuma ko mutere wowe dufate turakuzaniye urya mu karani yamenye igitoro nako ikivuguto kuri kotebo kujya mu mama nujya mu batwamuzaniye ubacira urubanza uvuga ati watiri mu kijundi watumye undi acumura n'uyu wewe uruca gutera uryo rubanza jewe novuga ko uko cyo navyumvise uriya umumama sinzi ko yari umumama canke yari umukobwa je gusa yari yunamye ari karaheme ya utu donc yagiye gusuma aja kugura ivyama bari yambaye impuzu igera iyo yishakiye kandi vraiment umuhungu kubona ubwambure bw'umukobwa biri normal cyane kuca yumva kabisa biri normal kuko umuntu akomeye ibyo bitegerezwa kuba donc rero je urubanza no bacira ahubwo umumama yote ntiyarakwiye no kuvuga ijambo ninde hamando yundi umuntu amene bari mu makosa byatumye asezi none yakaba yambaye yikwije hari cyo ari kumubwira oya ni wa mwikwegeye natekereze we niko umukarani vraiment ahubwo bari bakwiye no kumuhindisha akababara Ciao yasesiki pukuto none je si ibintu bisanzwe kubona umuntu ari gusa none yaramuheneye
niwe yabitumye uvuga yuko umukarani bari kumuhindishije akababaro kubera kuko nukuri urumva baramutiri mukiti none tuvuge yuko ivyo bintu hoho kugira bihere bigabanuke muri make ubona ho kugwiki nka Beraka jewe nukuri ndiga kuri kamera za Kamo TV nukuri je ndabahanuye muze muri kwiza baje kabisa kuko nukuri aba bahungu bari hanze turabatirimutsa cane barashaka kubona n'umuntu yambariye impuzu umukondo usigira hejuru baje amaguru yose ari hejuru kavuga none uyu muntu bitevyiwe atayibaza kari mwibarabara ikicamwe abantu canke nyene ari karidandaza tubifate nko kwidandaza ariko aridandaza aje baramubona si birashika Boy kubibona je niko ndabibona gusa bon siko ndabivuze hari abana bifata uko canke ugasanga ni wa wundi yakuza abona ariko bambara akavuga ati ni style reka nambara uko gusa vraiment kwikwiza ni vyiza kandi birashiza cyane biratera nagateka mu bantu nagateka kadasanzwe uko rega je ndi sûr ko nabajya bahungu abahungu ego barakunda kuja mu birori bagahurira n'udukobwa duhenye mugahageze gucagura umugore bazobana sini baza kaza kuraba wa mukobwa yagenda arahena amaguru yiwe yose abahungu bayazi sinibaza ko ari baza gucagura mbere bacandira bamara kwiriye muri korale ikwitse Gatoyi tukiri kuba jene nyene muri make nibo deja turabajene ya munini kabisa tukiri ngaho nyene kuba jene hariho abakobwa benshi cyane cyane nibo turavuga ko usanga bagendana nabo twita abashuga dadi abashuga dadi ngo bari kuhiti ngo bafite ngo inoti bafite kira kitu ubu bajene ni tugitongoza maze abashuga dadi barabatwaye bose abashuga dadi sinzi umva ari ibintu bigezweho biri au top vraiment abakobwa benshi donc urumva ni kwa gutinya gukora naba ndakubwiye je mukazombona ndi kuropora umusenyi mu ntangwa ntimuze bunke kabisa je bariko ndironderera kanoti jewe ndanke ibintu vy'akasuzuguro uko uwo mushuga dadire gico mwamuhuriyeko nuko ko amafaranga yiwe kandi nawe ucuba wamukoreye ko sinibaza ko abari karaguha amafaranga ku buntu kandi urumva abakobwa baza kurondera abashuga dadi baba badashaka gukora kandi bakunda ibintu byiza donc baca bahitamwo kuja kubirondera mu bagabo bikuriye barondeye inoti kare wewe wibaza yuko target yo abashuga dadi kurondera aba bana ba toto ndogo abana bakiri bato wibaza ko bafise target yi target nta mugabo yoza kukurondera eka nta mugabo umugore yoza kukurondera none akurondera ngo mugendane kugira ico nibaza yuko ashobora kuza kobe nko kuguho support basi navuga ngo aravuga ati ndakeneye imfashanyo uvuze neza support nawe niko wibaza yuko abashuga dadi iriha gute none wowe uwo mugabo aguhamahera atakintu wamukoreye ni done umukorera service aho guhamahera donadone igikorwa ni vyinshi Beraka cyashobora kumusanga nyamba ari muhira deja hari ariko abashuga dadi badafise abagore none yihanganye wari umusore ukamusanga muri nuzenya ukamufasha propriete n'ibindi bitandukanye ntaca kwangaja rero ubu umukozi wiwe wo mu nzu hama bose babimenye ati cyane umukozi wa naga gusa muza murasohokana senda kumara yagiye amako gusohokana rero urumva ivyo vy'ama propriete nibe babikigiye none uvuga yuko hajya umushuga dadi ariko arakurondera aba afise target yuko muryamana hama akaguha amafaranga nico je novuga usanga abashuga dadi ngo ntibafuha je ahubwo sinumva ukuntu yoshobora no kunafuha gusa ari nkuru numvise mu bisi heze isigeze habi mugani wa Fernand isiragoye kabisa urumva uwo mushuga mami yarafise agahungu bagendana bagendana rero urumva mushuga mami urumva rega none ko mugomba kuvuga abakobwa gusa n'abahungu barafise imitore bagenda baza barakora uvyari bimeze gute rero urumva ngo je n'umugenzi wanje yambwiye nkuru ngo umudema herutse gupfa
baramwicishije kubera umudemu urumva uwo mukobwa donc yari umusheri uwo mushugamami uwo muhungu bagendana n'uwo mugore shugamami rero urumva yarapfuje ati je urumva ushobora kuntwara umuhungu nkande ngo byita umwana bimwe mu buramuvuga aca aramwicisha gato yajya n'abashugamami abajira bita abana abahungu mufite abashugamami muze kwandika ivyo bintu muri komantere abashugamami banyu babita gute icana canje usaba ari umwana wawe kamere ko vyari bimeze gute yaramwicishije bon urumva je yaramupfuye sinzi none wewe gute wopfuhira umuntu wowe uwo muhungu mugendana ntabwo mufise projet yuko muzogera ku kintu ngo mubane gusa nyene mugendana uko umuha amafaranga muryamana umuha amafaranga none wewe wumva nukuri inyungu irimwo mu kumufuhira ari Jesse numva ikibazo bafise kandi uwo mukobwa yarambabaje vraiment yabiguyemwo navyara tete kesheri we yaguma mutamwe n'imifunga atazi yayikuye nareje mbiramwo gupfa ngo rero hajya ngo nk'umushuga dadi ngo gutumiye ngo amafaranga ngo n'umukobwa gutumiye ngo 50 miliyoni ngo zidimire ngo zishire kaji mukunda umushuga dadi abashuga dadi bameze neza je navyonzi ubuze sinavyonzi abashuga dadi ngo kweri nanzi ko bafise gatoyi ngaho ariko none izo nguvu bazikura hevrem umuntu w'umupapa wa plus de 50 akaza kurondera umwana wa 18 isiragoye abashaka nyene toto ndogo bana ariko gusa gataho uri nk'umukobwa dufate 25 urumva ubugeze kubaka biro ubugeze kwimira gushinga urugo rwawe aho kabuciruka mu bagabo wowe wumva bizoherera ubupanga kubaka cyane ubuvuga ati je nzobaho ubuzima nyene bwo kwiza ndatwara abagabo babandi kwaje ni hatari barabibamo bakayimenyera gusa je nibaze ko arafe bataja ku bagabo ngo bubake ingozi wa kaje nibaza ko naho yo kubaka umugabo wiwa akamuca inyuma bibona neza ataco vyo mubwira kuko urumva nawe nyene abayakuze atwara abagabo babana kandi ntivyijana nukuri ntivyijana nawe vyo gushikira muri kazoza ariko beraka je numva yuko abakobwa haro n'abakobwa bironderera abashuga dadi woro vyumva basi ego none vyo basi ego umushuga dadi kukurondera senga kumara muri normale none nawe umwirondereye ukavuga jewe beraka nitwa beraka no munsi ndakeneye yo umushuga dadi kona gasemba nikono none umwana w'umukobwa arubahutse umugabo w'imyaka 60 ndagukeneye uwo mukobwa donc nataniye nababandi twamatwumva bo kuri 4 no kuri 11 nagenda parike afate avuga ati niko kazi kanje niwo mwuga wanje ndahagaze hamuze murantora munjana ira musorera oya urumva hize umuntu w'umushuga dadi n'umuntu ari wewe nyene no kuvuga abikoze mu buryo bugezweho mu buryo buri moderne kuburyo atazoja kwiyandagaza buri moderne gusa nyene nuko abari kabikora abihisha gusa vraiment je numva ari ibintu bimaramaje cyane ni ibintu bimaramaje cyane ni ndandende mu bisanzwe no kwiyagura nukuri ni ndandende ndandende nakwa nka gukora kw'abakobwa kandi bashaka ibintu byiza bitagase kwaduka karondera umuntu w'umugabo vraiment baciye kugarako buri hangana buryambaye cyane akambwira ati je sindi disponible tuza kurondera ubundi yarondera nke kurya abasanzwe zuko nawe abikora yatari rero tuvuge ko beraka atamushuga dadararondera cyangwa atamushuga dadaramurondera oya ivyo kweri wapi baragutinya ari wowe urondera umukobwa ropora mu ntango jerega ndagenda no guhonda amabuye ibyo ndo nk'amahera
uriko batera ubwoba hano ku kamera kugira ntibazokurondera aya jeke mwanya cyo tuzobaha nimero yawe ariko bibaye ngo nimero yanje urayishiraho barose ivyunguka bazombwire mugapana ivyo bashuka dadi ubu ushaka nyene umuntu azari serieux ari serieux yambwiye ati ndafise igikorwa kanaka runaka ego kidukore ukanyereka ikintu nzokora nkakora n'amaboko yanje nico yakigatibu nkore hamumpa amafaranga mugabiraka akenshi baravuga yuko ivyo bintu vya biterwa n'abahungu biki gihe badashaka kurongora ata amafaranga bafise we ivyo bintu nta kintu bikubwira mu mutwe ibintu byuko abakobwa baja mu kurondera abagabo kubera uburyo buke bw'abahungu rega umukobwa w'umutima mu gihe bafise umuntu bakundanye je nibaza ko arashaka kumutahura mu bukene bwiwe ukamutahura ati nukuri boyfriend wanje arakenye foke nanje nkora nkarondera uburyo bwo kwibeshaho simpanga abantu bafise mu mutwe ngo mukundanye n'umuhungu acahinduka papa wawe kubera iki we utokora mbere urazi ingene bitesa musohotse n'umuhungu ukazibona ati uyu musi nije ndiha facture yala biratesa mugakora mwese kandi vraiment nibaza ko n'uwo muhungu acavuga ati narose umukobwa w'umutima biri hake je nibaza yuko rero umukobwa afise umutima atashobora kuja kurondera abagabo ngo bamuha amafaranga motifu ngo nuko ngo abahungu bakenye ivyo ni zangeso nyene baba basanzwe bafise ari ngeso baba bafise ko bikomeye sana no oya twe muza muratureka twe turikeneye muzopfa muza muraduha kuyabashuka dadi ariko nakubaza ko nk'ubu urafise umusheri fesheri wawe wewe urabona uraronka amafaranga makeyi ukazibona sheri wawe azara gutamwe nk'udu500,000 ati wegenda ukora iki mani yabiryoshe mani okay babiryoshe sana sheri wawe ariko aravyumva ngaho iki kiganiro njazoshaka yazane n'ibisaza azogenda bashuka dadi baze baramuta none wumva umukunda umugize igikoresho cawe oya none gasa none bamukorera ivyo nashoboye none ofu hanshakiye nocamene tafuta mani rero turondera amafaranga ibindi mu nyuma oya gukundega turashobora gukunda kubera twafite imitima nubwo nyene bitujabuka ko abakobwa baba bakeneye manuza amasharije menshi abakobwa turakunda ibintu vyiza turakunda kuba mu buzima vidolix urumva ubuzima butesa bwa bundi bwo kuronka kamarike gashasha k'itelefone gasohotse iwacu uduhuzu dushasha iwacu kirata urumva nyene n'ubu turabikunda vraiment sinawiharira na je ndavyiziko gusa nyene urumva dusaba gukora mugango kenshi kwa bahungu babahibiye nabama bakenera muri geto ngo birashika bagoma bakenera abahungu babahibiye kandi umuhungu agutamo vraiment gukeneye muri geto n'ibintu bisanzwe rero n'uwumva ko umurira amafaranga yiwe kubera iki uyamurira urumva rero ibiba after yo kuronswa amafaranga utazi yo okay urashaka gusanga umuhungu akora akazi yirirwa arameneka ijoro n'umurango ntaruhuka mugaho uri umukobwa ugacuza ngaho nta kintu na kimwe ukora ngaza kwasama ngo shaki iki ngo shaki kuriyumvira vraiment uriyumvira ko inyuma y'iyo service agukorera atakintu na kimwe nawe agukeneye ucuca wasima cyamera atanuguharira ko nawe naba ameneka kugira ngo aronke ukuna agushimisha yazaye muteze nta mariske bifite ivyo cyuko dufate aratangwa kuguha amafaranga uraryohewe umutima we tijere ndakumena murabizi ngo ndamutse muri geto kandi ntushobora kwijana amashe nyire kabisa fo yuko mu travel rare dini zankunda za fake nama ndakubwiye nizi sivyo navuze mu kiganiro giheze ko za fake none mbega abagukunda naye nabashaka kugira ngo aguprofite gusa sabura umva muzamuragura aguha amahera none after yuko ivyo bintu biba umukobwa aravyemera benshi baravyemera unze udesida gusaba amafaranga umuhungu ereke ko n'ibikurikira zovyemera tivwa mbega ibibazo umukobwa cyagira mu ico gihe nk'umukobwa mugenza ubona ari ibibazo umukobwa agira
after yo gusaba ibintu bikarangira yisesaguye n'ibindi byinshi wisesagura novyo tanko vyisesagura kuko no kwisesagura nini cyama wisesagura nyene kuko nta muhungu ashobora kuguma mukundana oya umuhungu nkuwo nimushobora kurambana donc murakundana akaguha amafaranga yiwe gusa ugiye kuramutsa muri geto bigahera biba biheze bisigura ko tunagutwara wagujana hereka akujana ariko nakubwiye ko umuhungu agufise ko umugamba atagusaba ko muryamana ntavyo gusaba rero umuhungu aguha amahera muryamanye biba biheze arakonona hogira nabi akagaruza amahera yiwe ahogira autorite aho dina urindi oya zindi akaragaruza amahera yiwe yaguhaye kandi none nawe warariye ugivye utashaka kuriya ariko ikintu nibaza mbona yuko baje ni kubera ndumuhungu ajye umutefa je ngo kirahe yamaze kudepasa oya wowe kabafise amahera menshi ntaco biba bimubwiye afise menshi ashaka gufata ati ni nkuko no banarayataye nta nakimwe yaramutakaranye okay rero ubu urabafite okay turagiye umwana w'umukobwa aragiye kwisesagura n'ibindi byinshi baramugizeho turute nkuko bitubwiye agaca banamuhera okay bikarangira bahebanye kumbure abandi bahungu barashoboye kumushaka kaja kubaka urundi rugo wibaza ko bimeze gute mu gihe yagiye ari autorite Jevye nibaza ko vyafecta future vyafecta urugo rwiwe umugabo ntashobora kukwizera bro nico gihe nashobora kukwizera nawe urumva yo bafise nk'urugenda akagenda ahandi hantu avuga ati madame wapi yasigaye aranci inyuma kabisa kandi ntimweza ngo mubane neza nawe uravyumva atakwizera nako hari nimushobora kubana neza entre yaho donc umukobwa arashobora gukora bya bintu akabibamo kabisa kiri inkumi hama akaronka umufiance bakaja en couple bagategura kubaka abakobwa benshi barakunda guhenda abahungu yuko bakira ama vierge mugabo umuhungu amaze kumutwara ugasanga vyarayanga ibintu bigaca biba nabi gose bijya bintu we ubivuga kwiki none jewe izo nguvu zo guhenda umuntu uziko muzobana ubuzima bwawe bwose kandi uziko buri kimwe cyose azokimenya uzikurahe Oya kumubwiza ukuri hamenye baguheba akaguheba kuko umubwije ukuri ni bon acha yiyakira akaba habizi nyimba decida ko mubandanya mukundana nyamba decida kubivamwo wowe ugafata riske kuko urumva ni wawe waravyikwege kabisa mugabo ngo bumuca mutubwira ngo mwaratwaye ngo amagare ngo mwaratwara amakinga amakinga yarahagore ngo niyo yonyene ariko ivyo vy'amakinga ntibisa no kuryamana n'umuhungu n'ububeshe je ntavyo nzi kuko je nta kinga natwaye ntavyo nzi nta kinga ntwara gusa bareke kuza barabeshera amakinga nta makinga ngaho amakinga bareke kuza barabeshe yego mugango ubu ngo hariho ngo ni meeting ibikonesera ngo ibintu bikaba neza je ntavyo nzi ivyo ureka kubimenya gutura umukobwa ntavyo nzi gusa nyene ndavyumvise iwawe iryambe uzoyibaze mu bandi bagenzi bari proche je ntabagenzi b'ibirara mfise gusa bibazana uzobaza nyene sono mwari kubaza bari ibintu bisanzwe kabaza ati hari umuti utuma ikintu rero shaka mbwira shaka ugira ijambo kajambo kamwe umbwirira abo bakobwa baja mu basuga dati nakandi kajambo mbwirira abakobwa nyene bagira nte bakunda gusaba ibintu abaji abahungu abakobwa baja mu basuga dati Jecho no babwira nibige gutungwa bavyita kubumbwa nivyo bafise nyamba ufise impuzu umwe ukaba uri proud yayo ukavuga ati nayikuye mu maboko yiwanje nirondere kumvura binezerero apana kubona bakopine baba bagiye kuri mawimbi ugacushuha bana kubona basohotse ugacushuha oya nta n'umusi n'umwe jewe ndabona iyo wigereranije n'undi muntu ntibiba ari vyiza donc urashobora kubumbwa n'ivyo ufite ukavuga ati jewe bivanye n'ubuzima mbayemo mbona noshobora kuronka ibi kandi birankwiriye ibindi navyo bizoza mu nyuma mu gihe rero utanguye kwifuza ivy'abandi
tutangura kuja muri bya bintu bitari vyiza nyene ejo no bahanura nukubumbwa nivyo bafise vraiment ukabona ati niveau de vie mfise yiwanje niyi sinshobora kuyirengera kandi no gukora ni vyiza kabisa sometimes namahanura abantu abakobwa benshi bagenzi banje gukora ni vyiza arakuzana umukobwa yiremetse bacita gute yagintu batwaramwo imihwi bayarasanga sinzi ngene bacita ugasanga yigize ikivumvu ikivusawa umuntu iyo twahura niremetse ikivumvu kuri kote ndiko ndadandaza amavoka nimuzontwenge ndiko ndarondera ngene niberaho aho umbwira ngo ndatakase niremeka ibivumvu nza ndaropora umusenyi munango kabisa just nito rero ubonye nukuri apana no kugaya akazi kuko nyene akazi kaguhemba kose nakazi ukarondera amafaranga nawe ukarondera ingene wobaho kugira ngo bashobore no gushikira muri bimwe wifuza naho gumuvyiteze mu bagabo sinzi kuzore isi savra kusanyane kuraje ko birangira uyobewe birangira uyobewe vraiment ko urahomba reka ubu uri kurica career yawe yose ubuzima bwawe kandi ndibaza bajya babikorere garagira arafe bakishuza gusanga bafise imodoka nziza usanga basa neza bambaye neza ariko sinibaza ko birangira neza Beraka wenda urakijijwe muri make mugabo uri umukozi w'Imana kandi agasireko mu minsi zoburi nani inde profete ndakijijwe vraiment urakijijwe ikibazo rero canginda kubaza ngaha ni ikirere ukuntu kenshi abantu bakije bakunda kuca mu izo ngeso rega izo ngeso nizikora abakobwa tumenyereye nyene bakoze bafise liberté totale hano abakobwa bari mu rusengero bakijijwe bamana amabibiriya ndetse ari nabo bagira ntibategura haje imbere kuri altar aribo bakora ibikorwa byinshi byo mu rusengero n'abizegwa n'abaririmbyi abandi nabo n'abadiakoni hajya abadiakoni mu rusengero mugasanga nabo baraja mu izo ngeso bucece bihoreye wowe uramaze kubibona ndabizi birashika by'amavyaba bifata nko gucafuza urusengero cyangwa ikindi kirazira je ndabivuze n'ukuri bashe kirazira gufata uri umunyavyaha ifoke ubu umunyavyaha nyene twese tukabimenya kabisa uyu mukobwa ameze kuno apana kwisi nyuma y'isengero uza kwigira umumarayika hamugeze hanze ugacuba umunyavyaha donc ufatamo kimwe kirazira gutambikiza ufata kimwe ukavuga ati squat ndakijijwe ngo ba mu rusengero canke ndagiye mu isi nyene totalement ndavyemera wowe uvuga yuko kwinyegeza ari byo bibi byiza bo kwisira kumu urashobora kwasimuka avuga ati jewe vraiment ndi umunyavyaha ndayabanitse ndavyemera cyangwa ugasenga nyine tukamenya kuri umusenzi mugapana ivyo byo kwinyegeza kuja gusenga uca ugenda gukora ivyaha winyegeje oya si byiza muri indasi y'u Burundi no kuvuga muri make turafise umuji akunda kuba kubita hanze Chimamanda arakunda kubashyira hasi uravyumva akajambo kamwe kuri Chimamanda rero akunda kutuzanira abantu binyegeje mu rusengero ofete akunda kutuzanira ibintu abantu benshi batabaza akunda kutuzanira urumva tuya tuntu twose bikoresha aba profete abadadi nabajye bakobwa usanga bakorana mu rusengero tuntu twose bikoresha twimba katuta uravyo ubijya bintu we bakora ubifata gute ubifata nko kugira yerekana ukuri cyangwa no kwishira hejuru cyangwa no gukritika bo sometimes birashika Chimamanda ugasanga ababazwa nico kintu nkanje nakubwiye ati ndababazwa n'ukuntu ari abantu baza barikinga mu rusengero kandi abanyavyaha ugasanga biramubabaza wowe rero bigacaye murengera akavuga ati aba bantu bareke guhenda abantu bababesha ngo barasenga ivyo birigwamwo turabizi agaca bishira hanze kabisa we rero uri umufana wi jeje Chimamanda namukurikirana mbere kandi gashasha gasohotse ngenda kurara none Beraka Chimamanda tuzana ibintu byinshi cyane kandi ndazi nta kintu uravuga ahantu yakosheje bimeze uko kubera nk'ubu deja nk'ubu hari ukuntu aba badadi banyu batari aba profete mbega utyo twakwa nande mu rusengero
ni dadi cyangwa ni prophet oya jeze za dadi ni pasteur jeze za dadi ugasanga dadi cyangwa prophet afite aba bodyguard oya nko muri domaine yanyu y'abaporoti niko no ivuga bijya bintu si byiza je ntabwo ndabishigikiye nta na gato none agira aba bodyguard gute honyene mu mwijambo ry'Imana turabizi n'ukuri umuntu nta muntu yishira hejuru bijya no kwishira hejuru nukuri no kwishira hejuru je ndabivuze no kwishira hejuru nukwiyemera agomba kwereka abantu ko arenze kubera iki umukozi w'Imana n'umuntu nukuri abakwiye kwicisha bugufi cyane w'Imana abakwiye kwishira hasi cyane n'umuntu abaciye bugufi imbere y'abantu rayavye kwishira hejuru ababodika no bomugira iki atabafise bomugira iki arico abakirisi nkabo mukorako none bamukoze ko ivyo bitwaye kandi ndakubwiye no kwiyemera no kwishira hejuru bijya bintu je sindabishigikira nta na gato biragushisha oya biransese wazona mu pastor muzima oya je ndabibona ko ba prophet arururutse afise imodoka baramugururiye ama Mercedes ama V8 imodoka zizirurira vraiment umukozi w'Imana ivyo bintu Imana ntivyemera nta na hamwe nasomye muri Bibiliya umukozi w'Imana yaragenda yiyemera abantu bose Yesu yambara intuze ipi yambara imasayi Yesu yamera nk'imasayi bugufi cyane kandi n'abakozi b'Imana bose uzorabe bajya abantu bafise kahise muri Bibiliya n'abantu bari baciye bugufi cyane rero ivyo bintu byo kuzana aba bodyguard je bavyadukanye ubungira ngo turi mu isi nshasha ntavyonzi hari ukuntu rero aba ba prophet cyangwa abadadi usanga mu masengero yiwanyu ndavuga kuri pare y'abaporoti ugasanga bafite igitinyiro giteye ubwoba ku buryo hageze gutaha babanza kureka gasohoka n'aba bodyguard we bakamwescotinga bakakomodoka bakamwakinjira uravyumva cyenda maze kubibona nyene ku masengero ngaho nyene muri town aho usanga umukozi w'Imana kugira asohoke abakristo bose baba bari inyuma hariya uravyumva agasohoka ryambere gusaba umubonano kandika makete 15 voilà kugira gusa umubonane ari akabaza umutura ukarinda kwandika makete ubwo Yesu mu rugendo rwe yakoze ngaha kwisi yarigeza akara kubara ko yirirwa arakiza abantu bagwaye ama diamond ko yirirwa arakora ku bantu bagwaye ivyo jewe sinzi vraiment ese ndabishigikiye ibintu byo abakozi b'Imana barondera abasekirite babandi ebana agatera n'ubwoba b'amaboko manini anko ugutambuka rero eba n'ibirato bimwe bizivye ibintu nawe ni hatari usaje iyo nyifato yo kwishira hejuru kwerekana kuri umuntu ateye ubwoba canke akomeye cyane si vyiza ivyo Bibiliya ntivyemera mbega yamabanga yo pasteri cyangwa ubudadi n'ibiki kwanda bikoje kubera umukizwa kumbura urashobora kububizi mu gihe umuntu akira umujene atarubaka urugo rwiwe tipo ataramenya amabanga menshi yo mu rugo arashobora kuba umudadi cyangwa umupasteri cyangwa umuprofeti birashika birashika none ibintu byo gukorera Imana bijanye n'urugo kubera deja rasi umuhamagaro kandi Imana ikaba yaramuhamagaye akaba afise tufite amavuta yobutswa niki gukorera Imana ikibazo ngaho cangira abapasteri bari mu bantu benshi baza amabanga menshi y'ingo zitandukanye kubera barabitura ba Kristo bakababwira ati twe mu rugo bimeze uko wewe twokwitura dufite ikibazo cyo mu rugo umugore n'umugabo wewe nurubaka uracara umujene uravyumva wewe wumva wohanura iki ngaho ico kiri clair guhanuza umuntu umukozi w'Imana w'umusore mu gihe muri abantu bubatse ni ibintu bisanzwe cyane ni ibintu bisanzwe cyane kandi bugerega hari ikintu kimutazi impanuro ntizitanga abantu bakuze bashaje cyangwa bakuze cyane zitanga abazifise ababizi urashobora gusanga akiri umusore gusa ari mutuye ikibazo ufise ushobora kugigufasha mbere kurutana wawe ndi wari wibaza ko yo kigufasha kabisa rero urabashigikiye ba dadi nibyo cyo za dadi murusengero waje ni wota oya sinshobora gukritika impano yawe hari igihe Imana iguhamagara vraiment amavuta rega bajya bose ari abapasteri suko bari bakuze ari abantu bakuriye mu rusengero barashaka kuguhamagarika gukura mu vyaha mbere ni naho vyiza cyane kuko ufise intahe yo gushingira abantu abandi bantu bari mu vyaha kugira ngo bazi gukizwa kabisa rero gatoyi imbere yuko turangiza dushaka akajambo kamwe
utekera abo bantu abo bantu bakora ivyaha ariko bakinyegeza abo bantu bakora ivyaha binyegeza mu bintu vyo gusenga n'ibindi bigiye bitandukanye we nka Beraka wumva abo babwiriye kode hari ijambo ry'Imana rivuga ngo imibiri yacu imibiri dufise ni isengero za mpwemu yera kabisa. Donc rero nyimba uyu mubiri ari urusengero rwa mpwemu yera kizire kuwonona kandi urabona baya abantu bari mu isengero nk'abajeni surtout basanga bari muri korale ariko n'abanyavyaha bamwe ba mbere je nakoresheje iyo terme sinzi ko ikomeretsanya canke zinzira bakora ivyaha je urumva biragoye cane umuntu aza gukira ingwara arayirata arayiranga sinzi donc urayivuga ukayararaza rero mu gihe uzoba uri mu isengero twe tukubona kukijijwe ukorera Imana ukazura akora ivyaha winyegeje biragoye cane kugira ngo uzove mu ivyo bintu ukora biragoye cane kuko twezoguma tukubona uri mu isengero tugushingira intahe nawe ndani mu mutima uri wa muntu emwe sinzi rero nibahitemwo kimwe swate ba manifesting ingeso zabo bazibone bose kabisa hanyuma bizobafasha cyane kugira ngo bakire bihane basubire baze imbere y'Imana bakizwe tubabona nyene kari abana b'Imana kandi ibintu byo kuza bari nyegeza bavanga ibintu si binyegeza kabisa nivyiza gufata ugafata parti mukavuga ati je ndagiye mwisi vraiment ndayamanitse bavyita guhitamo guhita ugafata amahitamo ukagira amahitamo yawe uvuga ati je ndagiye nyamba nkundi ibi ndagenda bikoze vraiment birananiye kuza ndisha mu rusengero nongera nkora iki kintu foke abantu bamenya ko nkora ibi bintu nkareka kuza ndabahenda mu isengero ndirimba ndabaha ubutumwa kandi ivyo bavuga hajya mu rusengero usanga bifasha abantu benshi mugabo bo badashobora kubikurikiza kabisa. Beraka tugushimire cyane. Ashimiye cyane nawe impanuro duhaye ni nyinshi asante sana kabisa. Asante sana nawe kutwita doseki ndabakunda cyane vraiment n'ubundi bisimungene muzontumeko ni kabisa. Tuzogutuma ko kuganira n'abantu arakunda ama topic nkaya ahanura ahubwo buri abakunzi ba Kamotive bashire muri commentaire iyindi topic bashaka kutwokorako next time kabisa. Yesu bakunzi ba Kamotive kunoze kandi ndabashimiye nyamba waravyiga aniruka kimara ndagusaba nyamba taracenda subscribe ubikore ugire na commentaire kugira tugire ico dukosoye cyangwa twongere n'abandi kabisa na partage arakenewe sana. Turabashimiye cyane turanabakunda. Je nitwa Kodi Mr Black na Beraka. Asante sana. Turabakunda sana sana. Love you too, muraba boss bacu. Kabisa kabisa.